yarankubise ikofe, yaragenda agakosora ibiharuro hajya kuri taburo, hanyuma ivyo akosoye uwo mu professeur mukaye membre n'ibicanga uwo mudiregiteri agaca avuga ngo icyo Prudence avuze nico nyene. Ubundi munsi arakosora agafindo hajya, hanyuma ndareklama nisico ati tuzogisubiramo tugarutse ubundi munsi. Ageze kugaruka acaha ijambo jewe ati genda ukosore kagafindo. Ndagenda ndagakosora. Uwo mu professeur asanga koko ukuri kwanje niko kuri. Ati ivyo nama nagize nibijya nyene bya bindi sisabivyo. Prudence acayengera dusose muri kenyasiyo sayine ngeze mu gishima kivumu mu gishima jango ngiye gusohoka kofe mu mutwe wa muhimbiriwe uza kurusha ibiharuro imatana none gabanya kubahwa ubwo bwenge bwanje bwaciye bugenda muhira mwishamba butekerereza ibiharuro byanje bihereraho. Hariho ibintu vyanyazwe, amazu yanyazwe, hanyuma uwabayanyaze bihutira kuyarya, abayaguze bayagurisha n'abandi, ugasanga n'uruhererekane rugira kane, hanyuma ubwo bikamenyekana ko ari inzu yo kwanaka. Mu gusevere ugakomorera uwo muryango iyo nzu, abana barazi, bamwe bashobora kuba bari mu mashuri babona se arya amadeni mu babanka gura inzu niki. Mbega leta niyo tegekanya indishi yamwe nabo bantu ko waguze ibitari ivyawe nawe ntiwogenda uko. Mbega abo bana bagenda uko bakaja muri Canada, bakaja mu Dubai, bakaja muri Amerika, umwaka bagarutse bazogaruka bameze gute? Nk'umunsi hari ikintu umusenyeri w'ubuhiga yavuze ati hoza abandi barashobora gukwita hasi ivyo migambi wa severe. Nk'umunsi abo bana hoba wa president wa republika yabarasohowe mu nzu se yaguze abona ndaronka indishi, bizogenda gute? Josephine nkorera mu ishengero Anglikane mu muhari w'abakenyezi. By'ukuri niyumviriye ku bantu bagura amatongo, mubiravye muri iki gihugu cacu abantu bagenda bimuka, umuntu akava muri sud akaja muri nord, akava muri est akaja muri ouest, akagura itongo. Iryo tongo rero kenshi arigura n'abantu baserukira intwaro ariho bari, akarigura mu mutekano ntangere. Rero hari igihe severe ije ishobora gusanga iryo tongo yaguze ryari ryaranyazwe muri ubu buryo nyene bw'amagume yagiye araba. Uwo muntu rero yaguze iryo tongo, uwo muryango waguze iryo tongo, bishoboka ko wimutse nk'akarorero uva muri sud uragenda muri est, ugenda ugurishije ivyo wari ufise vyose, hanyuma ubigurishije urashika aho hantu uri installe. Mu gihe severe igasanga by'ukuri uwo muryango ahuba iryo tongo mu nkomoko yaryo ryari ryaranyatswe, nagize amakenga. Severe muri ico gihe ivyifatamo gute? Nagize amakenga kuri uwo muryango ushobora nawe nyene guca babwira bati hamwe sinzi uko mubikora, ariko nibaje nkamwe muciye muvuga muti uwo muntu nasubizwe iryo tongo. Mbega uwo muryango nta mabi yandi ubukorewe? Uwo muryango nimwumva wa mutekano na ryaterambere ko biba bihungabanye kuri we? Canibazana ko biba vyakozwe abaserukira leta bahari. Leta yari ikwiye kwiyumvira ko uwo muntu by'ukuri ataruhara abifisemo, atamabi yakoze, hanyuma igashiraho ikigega kuri abo bantu.
mwigeze kuvuga arrangement amiable. Hari igihe uwo muryango usanga iyo arrangement amiable idashoboka, uwo muntu afise iryo tongo gusa, kumbure nta bindi afise, ntaco afise ari buhe abo bantu. Cengira amakenga rero kuri uwo muryango bigenda gute? Mbega severe yoyo yoba yemerewe gukora amaproje ashobora kuraba ngene atunganya be nayo maka? Kuko mu by'ukuri hamwe ico kitavuye mu nzira ngo abantu uwo muryango nawe nyene utekanirwe. Hari ico perezida wa Severe yavuze c'abana bo ku Mutangaro bo muri primaire bamwe bakabikekeranya. Oya, byaradukoze kuko je naramaze amezi 5 mu Rukama mu 72. Hanyuma mugabo kandi kugira ngo umuryango n'abakugwanje barakoke bari ni Bujumbura n'abatutsi twabana nibo bakingiye, abatutsi babarondera nabo bakabanyegeza tweza aho baduga na ruguru. Hanyuma turatakwibirake kuri leta ya Micombero. Nagomba kuvuga leta y'abantu b'imyaka 28 30 25 bagafata leta bagafata igihugu. Abo bakira abajene abadoresa bagwanira ibijumbu mukigira. Ivyatubaye ko rero ni ivyo, ahubwo tworaba abazungu ku ndwara ya gikoroni batigishije abarundi ngo tuje kwikukira. Abarundi barize tukagira leta y'abantu bize bakuze. None basore bashitse ku butegetsi ati naka havagura na boreka kubyana gute, bajyanira ku bijumbu biyokeje n'amateke bafashe ubutegetsi na sibo bari bato. Nagomba kuvuga iki kindi naco ci umugwi Severe. Hariho ibintu vyanyazwe, amazu yanyazwe, hanyuma wabayanyaze bihutira kuyarya, abayaguze bayagurisha n'abandi, ugasanga n'uruhererekane rugira kane. Hanyuma mugabo bikamenyekana ko ari inzu yo kwanaka. Mu Severe ugakomorera uwo muryango iyo nzu, abana barazi, bamwe bashobora kuba bari mu mashuri babona se arya amadeni mu babanka agura inzu niki. Mbega leta niyo tegekanya indishi yamwe n'abo bantu ko waguze ibitari ivyawe nawe ntiwogenda uko. Mbega abo bana bagenda uko, bakaja muri Canada, bakaja muri Dubai, bakaja muri Amerika, umwaka bagarutse bazogaruka bameze gute? Nk'umunsi hari ikintu umusenyeri w'ubuhiga yavuze ati hoza abandi barashobora gukwita hasi ivyo migambi wa Severe. Nk'umunsi abo bana hoba wa perezida wa Republika yabarasohowe mu nzu se yaguze abona ndaronka indishi, bizogenda gute? Kubera iki? Mu 1993 je nari umupastori Bujumbura, ivyaba twarabibona, birukana abanyeshuri muri kaminuza twarabibona. Hari umushikiranganje yavuze ati reka abahutu biga ibiharuro. Niyo batiga ibiharuro yakivuze ku radi bazogaja kwiga ibindi, niyo bagaruka bazogaruka ari abandi. Vyagenze uko baragarutse mwese batutwara. Iki rero hozwe indishi kugira ngo tuzozo turagira leta y'abakomeretse, leta y'abakomeretse, abatwara abakomeretse. Abo bantu gutwarwa n'abakomeretse
biragoye. Aba bantu basohorwa mu mazu baguze kandi bakagura ivyanyazwe vyagurishije leta cyangwa vyagurishije ya leta y'imisore, abana babo bakazogaruka. Abakomiseri bo mu Gusevere abana banyu bazobibatuka babatwara bati aja muri leta yaje urya nase ivyo yakora na nyiri ivyo yakora yari muri babandi basu kuko birahindagurika. Umuntu se akaba yarubatse inzu, hanyuma iyo nzu abantu bakayinyaga ikotwa amafaranga, hanyuma kumbure abo banyaze kuko batari bayibabaye igahava itana isambuka, igihe kikagera CNTB ikazi gakomora ikibanza inzu yarasambutse. Abo bantu uyu mugwi wo utegekanije iki kindi yakababaro cyo gufasha abo bantu, kuko hari abantu batize babujijwe kwiga nico nuko babuzu ikibigisha, ariko base yari yarubatse inzu ariko abana bakagwa ruswi. Ko twamaze kumva ko ivyo bintu byose byagizwe na leta, hari umugani w'ikirundi uvuga ngo utoranye umwandu atorana n'umwenda. No kuvuga ko umwandu iyo umuntu apfuye umuntu abuze se ibisigi vya se uwo muntu ni wabitwara. None rero n'umwenda se yarafise ni wawe uzowishura. None iyi leta ko ari leta zikuranwa naho atarizo ziba zarabigize ko ziba zigiye muri iyo leta, rega ziba zitoranye ibiriho byose none si bya leta. Ntacyo bokora kugira ngo aba bantu bagire icyo kubendaminiza cyo kubafasha. None nka jewe uraza ubwenge nari mfise nama nibuka ikofe bagubise muri iyo shuri nyene y'Imatana, umuntu ndamurishije ibiharuro, umunyeshuri akosoye igiharuro ku mukaye Mambure, umugore wa Mambure niwe yigisha ibiharuro mu yindwi nigamo, ndacibuka umuntu yagubise ikofe. Uwo munyeshuri yaradubiye nka gatatu, none kandi ariho simwene gakiko Prudence abantu nibamuzi uwo ntariho. Yarankubise ikofe, yaragenda gakosora ibiharuro hajya kuri taburo, hanyuma ivyo akosoye uwo mu professeur mukaye Mambure n'ibicanga uwo mudiregiteri agaca avuga ngo icyo Prudence avuze nico nyene. Ubundi munsi arakosora agafindo hajya, hanyuma ndareklama nisico ati tuzogisubiramo tugarutse. Ubundi munsi ageze kugaruka acaha ijambo jewe ati genda ukosore kagafindo. Ndagenda ndagakosora. Uwo mu professeur asanga koko ukuri kwanje niko kuri, ati ivyo nama nagize nibijya nyene bya bindi zisabivyo. Prudence acayengera dusose muri ekeziasiyo sayine ngeze mu gishima cy'umu mu gishima jango ngiye gusohoka konfe mu mutwe wa muhimbiriwe uza kurusha ibiharuro Imatana. none gabanya kubahwa ubwo bwenge bwanje bwaciye bugenda muhira mwishamba butekerereza ibiharuro byanje bihereraho kubw'intwaro mbi, kubwa decision yo guhonya abahutu bya micombero. None aho jye sinari nkwiye kwendaminizwa. Murakoze ikabazo nagira baze uko kugira ngo jenoside yemegwe birongera bigashikirizwa ONU ikavyemeza igashikirwa jenoside yemewe ku isi yose. None ibyo byaba byarakozwe cyangwa biri mu nzira bitarakorwa, biremewe ko tubita jenoside itaremerwa na ONU.
n'akabazo kamwe. Akabazo ka kabiri, muri severe harimo ubutungane, ariko ubwo butungane bwatumbeye ibintu gusa, kuko jenoside ni icyaha gikomeye kidaharigwa kandi umuntu atarenza ko atiyubagiza. None abo batwaye ivyo bintu bakica abantu bazocirwa urubanza rwayo, ko nawe yarapfuye yarakoze jenoside urashobora kumucira urubanza. Nuko batumbereje ibintu gusa, abantu ntibatumbera. Icya gatatu, ngira sinemeranya n'abavuze yuko atamoka ahari, n'umunyamabanga wa provinsi yavuze ngo turi abarundi gusa, ariko namba constitution y'igihugu ivyemera, hakaba harimo abahutu, abatutsi, abatwa, mu kuronka akazi bakakubaza ubwoko bwawe, hanyuma kandi ikirushanya nuko batabishira muri karagamuntu, nyene bamenya rero ko kaje gusaba z'uruma n'imeya bari n'abahutu, ko n'umututsi sinene bumenya. Ushobora kubabwira icyo ushatse. None tuzobarundi ryari, twese twitwa abarundi, twitwa abahutu, bize muri constitution, twahura bakakubaza gusa ko umurundi, bakubaza ko umuhutu. Mbega severe kwisekera leta, haraho yakemura leta ko gukora muri constitution. Kubera abajije ibibazo bikiri fure imbere yanje, genocide, ONU, abisha abantu, muraba ibintu muganda cyo kuvuga kubisha abantu, hanyuma ubwoko tuzobarundi ryari. Ngira mbere kuri ivyo bya nyuma, kandi zivuga menshi kubera ko ibyo mvuga nimba mukurikira amaradiyo n'amateleviziyo n'inzego z'igihugu, ubutumwa bafise butandukanye, ibyo mvuga murabizi. Reka mbere kuri les ethnies ziri muri constitution. Nimba ari umwaka uheze ntibeshi, Sena yaragishije amaseri y'inama, série de réunion avec une question: mbega haragera ko amoko tuyakura mwibwirizwa shingiro? Abarundi nukuvuga twebwe benshi bishuye yuko hataragera. Ubwo ngejeje ngaho kuri icyo kibazo ntigikwiye. Reka inzego nizo ziturongoye, kandi irya mission ya Sena yayikoze kubera iri muri constitution. Mbega haragera? Oya, ntiharagera. Tekereza rero, discipline hasi, discipline mu ndege. C'est très important. Kubera turarongowe n'inzego. Ikindi cya kabiri sinagitebako, bajya bose bibajije ubwoko burabaho mu Burundi, ubwoko burabaho mu Burundi. Iki kibazo kigarutse kenshi ndababara. Mbe ni kuki mu nka hari Jersey, Saiwan, Frizone? Ni kuki mu Barundi dushaka kuba particulier, mugabo hageze kwicana nkakumenya ko dutandukanye? Jiwe birananira, sindogoye igihugu mbwa birananira. No mu mpene hariho ubwoko, hari ubwoko butanga amata, hari ubwoko buva muri Australia. Murabona ubu babuzana abakenya barazifise ziruvuye muri Kenya bazivanye muri Australia. Donc hari ikintu kitugora muri réflexion de haut niveau kugira tuvuge icyo bita les identités. Les identités ethniques existent, les identités claniques existent. Nous avons une identité nationale, nous sommes burundais. Hanyuma ni kuki inka zanyu mutunze harimo ya Mutsama, ya Birori, ya ni kuki? Hanyuma ni kuki hageze crise umenya ko tutari bamwe, tutari ubwoko bumwe?
naho biharira aho navuze ubu munsi ukurikije Facebook uri ngora bivuga aho haruguru. Les ethnies, mesdames et messieurs, ne tuent pas. C'est l'homme qui tue. Ibindi byose ni débat scientifique bakubwira yuko tuvuga ururimi rumwe, yego tuvuga ururimi rumwe, none tuvuga ururimi rumwe ubwo twarize l'histoire de notre peuplement tumenye igituma tuvuga ururimi rumwe mugabo naho tuvuga ururimi rumwe hari utuntu turatandukanya abanyamatanda databantu barebare naho bari abahutuzi je ndabizi igituma natowoje nabimbongo ni barebare yego cyane ngiravuga akantu ku banyamatara kwera nagiye kenshi mu manza nagiye mu manza kuganduka ku mupapa yishe mu 2022 twamugandutse ko en 2017 ushobora kuba umuzi Monseigneur papa wa Yesu Ndayikeza journaliste muhenya ku paroisse niho narindi hanyuma turagwana mu nda n'abakobwa bose abadamu bose bamazuru maremare bose n'uturabazuru natwe nico kimwe nanaka nico kimwe nanaka nturabazuru none ama mariage mixte n'iyuzuye iwanyu ega ibi byica c'est pas l'ethnie, c'est l'homme avec son combat pour ses intérêts qui provoque les tueries. Abisha abantu bariho ntituhagarariye ku bintu gusa ibintu twavuze yuko twashatse guconnecta les morts à leurs biens spoliés kuko muri justice birimo muri rehabilitation des victimes birimo ni ya deba muzanye mbega iyo question mwana bigoye hama genocide nayo itaremerwa na Nations Unies iremerwa n'inzego z'igihugu d'abord ukamenya yuko abicanye d'abord bakomeretse n'ababaye abanyamahanga si ONU c'est d'abord les nations. Iyo deba muzoyikure mu mutwe wanyu c'est un faux débat urashaka no kumarana 10 ans 15 ans 20 ans 30 ans Nations Unies trayemera kubera Nations Unies na génocide c'est d'abord une question géopolitique. Ndabisigura neza muri géopolitique nta génocide iba atama acteur externe yashizemo agacamo ngejeje ngaho nimumbaze byinshi nta génocide iba atama acteur externe yashizemo agacamo muhava mumbaza ngo boninde rekageze ngaho uyundi yabajije ndiko nasubira inyuma ni pasteur Niragira je crois nivyo Efrazi sumunyabuhiga uyu munyabuhiga ni wakwetu yavuze ibintu byinshi bya certificat siko bourse ngira mufaso ndirakwaza ikibazo Uburundi bwarakomeretse cyane ngira ngo image y'impuzu iri kwirasaza uri kurayibarira babyita kuremura impuzu ubwira subira gusa nuko yari imezeje kwiremura ibyo dukora n'ibindi leta yavuze gukora no gusanura buke ntibishobora gusubira gusa niko byari bimeze bavyita guhengahenda muzeye kujenga aho udashobora kuronka 100% urongera umeze nka 60% hari n'atazoronka 40% kuko hari byazimiye atana traçabilité bigifise. Donc certificat bourse bijya vya ina ubu byose ndavyumvise gushumbusha ngire mvuga réponse imwe nuko muri loi yacu harimo prévu le fonds d'indemnisation et de réparation. Mwikete twanditse uyu mwaka mu majambo atomoye twarimbukije leta yo ikreya le fonds d'indemnisation et de réparation. Mumba turavuga twaravuze twarabyanditse zoma kivibutsa birakenewe d'abord c'est prévu par la loi birakenewe par la réalité de ce dossier. Kina bari muri Algérie imyaka 4 muri Algérie bana bagwa les enfants orphelins pères combattants babita les moujahid el moujahid les combattants la guerre de libération
kubera bafise peteroli na gaze umwana wese w'umureferense yapfuye ku rugamba baciye bakreya un fond babita les pupilles de la nation, les pupilles de la nation. Nous voyons comme les primaires wiga kuri gusa, secondaire wiga kuri gusa, jusqu'à l'université. Ubu ufise gaze, ufise peteroli. Pasteur Ndikumana Bujumbura, warufise imyaka 10 Allemagne, nashimiye yuko ashigikiye no kubandanya le contact diplomatique. Nuheba, faut pas vous couper des partenaires. Ndayongeje Pasteur Mengo Gitega niwe yabajije uyo rero yanda mwishure ko namwumvise 100%. Wavuze 88, 91, 93, 2005 ucuvuga uti mbega après 2008 nta bintu byabaye kunwanisha birashoboka kandi 88 taravugwa 93 taravugwa reka tukwishure rero naho turabahe abatekinisiye muri CV reka tukwishure nkuko tuba turabanye politique muga honore pas mbe mwari muzi ko kubaka ibarabara aho ritari bigera riboneka depuis 50 ari procédure de réconciliation. Mwari muzi aho kubaka ibitaro aho imyaka 50 bimaze itari bwaboneka ari réconciliation. Mwari muzi ko aho leta yubatse ishure aho ritageze riboneka ari réconciliation. Vous ivyo infrastructure mwumve ce que c'est la réconciliation. C'est un processus à plusieurs visages. Umwana yiga à 30 km. Uishure iri à moins d'un kilomètre. C'est réconciliation. Ivyo rero ntibivugwa kubera iki bitavugwa umengo c'est automatique. Twebwe tujiga muri primaire 6e année yiga à plus de 15 km, plus ou moins. Kuwa mbere impuzu y'ikakitwaye mesera mu ruzi kwitwa Ndurumu hagereje kukoza impuzu kumesa impuzu ugaca wirukanga ushika ku ishure ushika yumye nuko twabese impuzu tushika muri primaire kubera akayaga gacamwo ushika ku ishure yumye ariko uyu munsi abana biga amwe da kilometre mwari muzi rero bacererwa gamusengera niwe bacererwa twe twacererwa kuko washika ukubitwa ubu kirazira ko kwita umwana kirazira ko kwita umwana reka mbandanye mugabo nshaka kubwire uyu pasteur Ndayongeje que ahubwo gukora ivya mbere bikabyara umuco bibyara umuco mu mitima y'abantu no ku maperiode aberekeye batarashika parce que comprendre 65 ça permet de comprendre 69. Comprendre 69 ça permet de comprendre 71. Comprendre 72 ça permet de comprendre les autres crises qui ont fauché beaucoup de membres de la famille zacu. Moi, il faut isolement. Non. Ikirere kitugora nabizi ahacari ico bita muri langage y'ibikorwa byacu la bataille des victimes. Bakita la bataille des victimes. Mbega biwanje bazovugwa ryari. Abiwacu bazovugwa ryari. Reka nabwire icyo umunyepolitiki we yabwiye ati ko ashaka kuri 93 severe ubona yuko avuga yuko muri leta tomoye ati aho bazovuga ko muri ababeshi ba mbere 93 muzoronka abazobikora muri severe muzoronka des chiffres des informations zibatangaza mwese kuko toujours umuntu yabamenya utwo ahari iwe 93 mwibuke Hiroshima Ndadaye assassiné. Séquence 1, personnes tuées dans les collines, ici à Mbere. 3 séquences 3 l'armée monte et tue. Séquence 4 mouvement rebelle qui se forme timidement avec une mort immédiate. Séquence 5 la rébellion qui affronte l'armée. Les camps de déplacés, les camps de réfugiés, de déplacés, de regroupés. Bagenzi mwitegure bana b'Imana basenyeri 93 niko avuga 88 muzovuga ko turababeshi turamazogira peste icyo bita contact ya mbere la vérité ce n'est pas ce que nous connaissons ni muzotinyire tirimira yimwe muzotinyire tirimu mugambo umwe muzotinyire tirimu société civile muzotiye hama mbwire umupasteur yabajije ikintu ivyano na 3 bishobora kuzimira
90 niyo ushaka kuzimira kuko la presse au niveau mondial au niveau du Burundi était déjà devenue pluraliste. Uraraba icyo wanditse muri Google hirya y'ejo cyangwa ya 10 ans niyo kiri byose birajyanye. Ubijyamitse akabibika yindi yitwa Elon Musk. Nta kintu kiri publiye kimwe kitariho. Reka meze kuko ni byinshi. Je mbona nabo bishura ko murakara. Ariko madame Josephine yavuze ku bya tere autre bien. Kwimuka mufasoni biri kubiri. Jenzi ni wewe haro kwimuka ugiye gucakira ibyo wapfuye. Moi j'en connais. Na urabazi. Uga haro kwimuka ugiye kurondera honnêtement itongo. Ahamera. Ibyo nabyo yirabaho. Ikitugora rero mu Burundi parapora no crise ni bintu bibiri. Kubera education, culture, tradition turagura tutabajije. Turagura tutabajije. Iburaya ntawe uri kintu adaciye ku mu service ya notaria ya administration qui ramenye l'histoire. Ayita l'historique d'une maison. L'historique d'itongo. Hari n'ababigura bati ndabigura bazobungurundi. Ndabigura ndayubaka bazobungurundi. Ariko la question de madame Josephine ni iyi. Hari abantu baguze ego kabiri gatatu. Hari abantu baguze batazi l'histoire même des tueries. Bariho. Nico bituma réponse ya mbere muri ca kiri bita fond d'indemnisation, fond de réparation. Mugabo ku muntu nyeneco d'origine le droit ivuga iti le droit de propriété est sacré, perpétuel et inviolable. Nukuvuga iki mu Kirundi nta muntu numwe afise ububasha bwo kugurisha ikintu kitari wiwe naho yo bari leta. Mwumvise le droit de propriété est individuel, sacré, perpétuel et absolu. Nukuvuga yuko kwitongo ryanje no kunzu yanje y'umunyakabiga nta concurrence baho. Kandi yakikuhaye kukigurisha, il n'était pas propriétaire, ibidukora ngo babwita le possesseur. Utandukanye le propriétaire et le possesseur. Le possesseur on dit afise titre trafiqué. Mugabo muri mentalite y'abarundi kubera nagicakiye ntiyumva ko wa propriétaire initial do droit agumariwe niki. Ngira vuga akantu kanyuma gakomeye mwari muzi ko muri abasenyeri mugatahane andika yajije manigwe iki RPC 5621 mucandike abasenyeri banyakuba RPC 5621 bar S du 28 avril 2023. Il y a un jugement, il y a Cour suprême, le 28 avril 2023, qui a cassé et annulé les jugements des conseils de guerre de Gitega et de Bujumbura de 1972, za jugement za conseil de guerre zitabameja abantu batawe binogo, abantu bishwe bagaca banyaga ivyabo. Je répète, RPC 5621 bar S de la Cour suprême 28 avril 2023. Uzoishaka muri severe muzoze tumaye kopi kuko niyo avec la loi severe iri kiradufasha gukora ibi. Mu ijambo rimwe iyo ngingo jugement mu giki 1. Son procès casse et annule les jugements des conseils de guerre de mai 72. Son procès casse et annule
les jugements des conseils de guerre de mai 72. 2. Son procès décharge la mémoire des victimes. Iyo jambo décharge lahambaye muri droit, ça veut dire rya jambo mumenja turaribakuyeko abavyeyi n'abana babo. Décharge la mémoire des victimes. 3. Son procès annule tous les effets produits par les jugements des conseils de guerre de 72. Mwumvise karubone naho kari mugabo iyo jugement yibonye irateye ubwoba n'abayisoma baca binumira nk'uko batayibonye. Igihugu kirinda gufata des mesures pour stabiliser. Mugabo mwagize débat na préoccupation uwayiguze ariko uwayiguze hariho d'abord nyeneyo ava. Droit de propriété personnelle, absolu, perpétuel et ego. Kushumbusha twacumbise tuzogisubira mu makete.